Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese agana aherereye. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, bari muri Canada, Venezuela, Mexico, muri mu bihugu vya Buraya, France, Allemagne, Belgique, England, muri Australia, bari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, mudukurikira muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Zambia, Mozambique, Tanzania, Rwanda, Congo, muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, Ndayishimiye ngo yoba yaraye ateye ivyatsi abasenyeri gatolika banegura intege nke z'ubutegetsi bwiwe. Ndayishimiye yishuye ku itangazo, yarayishuye ku itangazo rinegura intwaro yiwe abepiskopi gatolika baheruka gusohora mu nkuru twabahaye ngaha twarayibabwiye. Mu ntango za ruheshi niho basohoye iryo tangazo uyu mwaka nyine w'2026. Umukuru w'igihugu yaraye ariteye ivyatsi, yongera atera n'ivyatsi n'ayandi mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yiyumvira nkabo. Ico bikoze ntiyigeze avuga ko abo bepiskopi batangaje ibinyoma. Ndayishimiye yiyamirije amajambo y'abasenyeri ejo haheze mu nama nkuru ya CNPC ijejwe gutegekaniriza kazoza abanyagihugu. Ndayishimiye yagiriza abo basenyeri ko bishinga amajambo gusa ariko ntibayerekane ibikorwa birimwo inyishu zokemura ivyo banegura. Umukuru w'igihugu yagiriza abasenyeri ashimitse ko kuba banegura intwaro yiwe ku bukene n'inzara bihanze igihugu, bihanze abarundi ataco bivuze. Umukuru w'igihugu kandi Varisito Ndayishimiye avuga ko kuri bimwe ko kubwiwe ahubwo abona ko narirya gatolika ifise abayoboke barenga ibice 70% ngo vy'abarundi yaba ibamurikira ku nzira zobashikana kw'iterambere uruhara rwabo ruba rugaragara. Ndayishimiye ngo ntiyumva ingene abasenyeri bidogera intwaro yiwe kandi mu bashonje harimwo abayoboke ba katolika. Kubwa Ndayishimiye asaba abasenyeri ko bova mu majambo bakaja mu bikorwa. Izi nyishuga Varisito Ndayishimiye yaraye yishuye aba basenyeri zerekana ko umukuru w'igihugu yamaze kwihebura nawe. Ntibisanzwe rwose ibi vya Ndayishimiye ivyaraye bishikirijwe nawe ku kamo yaheruka gutegwa n'abungere ba gatolika, biramaramaje rwose. Ico bikoze ni ikimenyetso kitabesha ko Ndayishimiye yamaze kurengerwa, bikerekana ko atanyishu abarundi bomwitegako. Umuti gute rero, ni gute ibi bintu Ndayishimiye atanyishu nimwe abarundi bashobora kumwitegamwo? Abasenyeri katolika barerekanye ukungene abarundi bahanzwe n'ikena canke ukuzimba kw'ivyankenegwa kubera ibiciro vyaduze cane, mu gihe imishahara yoyo iguma ari yayindi. Kuba
kuri iki kibazo Ndayishimiye abona ko abasenyeri ari bo bafise ububasha bwo kuzana igitoro n'ifumbire bakongera bakiga ahava uburyo bwo kuduza agashahara k'abigisha, abaganga, abasirikare n'abandi, vyerekana ko Uburundi butwarwa n'umukuru w'igihugu atakizi ico ajejwe. Haramaze kurengerana ko Ndayishimiye atanga imihoho. Igikorwa c'amashirahamwe n'amashengero n'ukwigisha bakebura si ugufata ingingo mu vy'ubutunzi bw'igihugu kuko ibwirizwa shingiro nta bubasha ribaha muri ico gikorwa. Ico gikorwa kandi ni ica Ndayishimiye hamwe n'abashikiranganji yishiriye ko bamufasha. Abasenyeri baranateye ivyatsi ingendo y'umugambwe CNDD-FDD wa Ndayishimiye utoza intererano ku gahato abasanzwe atari abanywanyi bawo. Akarorero ubu ni mu ntara ya Ruyigi aho bariko baratoza abanyagihugu intererano ngo bazokwakira Varisito Ndayishimiye mu bikorane mu masengesho y'umugambwe, amasengesho y'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe. Ivyo vyose ubu bagisibije CNDD-FDD ngaho muri iyo ntara Ndayishimiye azojamwo nyene. Abasenyeri kandi barerekanye ko ari uguhonyanga ibwirizwa shingiro na cane cane mu ngingo yaryo ya 75 ivuga ko imigambwe myinshi yemewe mu Burundi. Kuba Ndayishimiye atahura ko abasenyeri ari bo bazoja gutegeka Ndikuriyo n'imbonerakure ziwe guhagarika gutoza amafaranga abarundi ku gahato, umukuru w'igihugu aba yerekanye ko atari umukuru w'igihugu w'abarundi bose. Ndayishimiye ntatahura ko amabanga ashinzwe yo kurongora igihugu adasigura ko abo arongoye baca bacika abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Abungere baranateye akamo ku mpungenge bafise ku Barundi baguma bagenda mu bindi bihugu, fuite de cerveau, kuronderayo ubuzi mu gihe ari bo boteje imbere igihugu c'abibarutse. Igituma abo Barundi barimwo n'abasoda b'igihugu bahereye hanze Ndayishimiye arakizi, ariko akabona ko abasenyeri ari bo bari bakwiye kugikemura. Umukuru w'igihugu nk'uyu biraboneka ko asigaye ahimba, ntaco yimena gushika naho yishura ibintu bicuritse ku bibazo vy'inkoramutima biraba igihugu c'Uburundi. Mu bihugu vyose vyisoneye nk'uyu ntaba ashigaje n'amasaha acitwa perezida. Abasenyeri baranateye akamo kubona haguma hatorwa ibiziga mu mihingo y'igihugu ariko ntihamenyekane abica abo bantu. Ndayishimiye we atahura ko abasenyeri ari bo bazobuza iperereza n'imbonerakure kunyuruza abarundi bakaja kubica. Mbega dufate ko Ndayishimiye yoba yashatse kuvuga ko abasenyeri bo bari bo batuma imbonerakure kuniga abaseneri bakabatekera mu magunira bagata mu nzuzi?
Ndayishimiye yoba yashatse kuvuga ko abasenyeri katolika aribo batuma Koloneli Alfred Innocent Museremu gusogota umugeto wokeje warunguye mw'ivi rya Dogiteri Christophe Sahabo. Umukuru w'igihugu arakwiye kuvavanura n'ingendo yo kuvuga ko ibimuje mu mutwe vyose, kuko hari ivyavuga bigakura icubahiro ku gihugu n'icubahiro abarundi bamuzi ko kidasigaye inyuma. Abasenyeri gatolika bakoze igikorwa cabo kandi bagikoze neza cane, kanatsinda nta na kimwe mu vyo bavuze Ndayishimiye yigeze abeshuza ngo avuge ko kitabaye. N'ingorane zikomakomeye cane ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'Uburundi. Imbwa itukura kuri X kuri Twitter yari yaraye ivuga ko hari umuntu akomeye yagomba kubogozwa ngaha mu butegetsi. Inama yari yatumijwe ko ubutarariye, naho iyo nama itaciye iba, ariko ngo kwa Evaristo Ndayishimiye mwitege ibogozwa ry'umutegetsi akomeye cane, umutegetsi ashobora kuba yarusimvye, aho abashinga amateka ngo nibo bagomba kumubogoza, baciye bavyihoza baranga kwitaba inama. Uko kwitaba iyo nama niho hari gufatirwamwo ingingo zo kubogoza uyu mutegetsi akomeye. Ariko imbwa itukura nayo nk'uko yaciye ibimenyesha, haciye akanya nyene haciye umwanya imbwa itukura itanze ubutumwa bufobetse ku rubuga rwa X, kandi murazi ko amakuru tugenda tubaha, amakuru aba yatangajwe n'imbwa itukura kuri Twitter canke kuri X aba ari ukuri. Itukura rero yavuze ko umunsi w'ejo haheze ku mugoroba abashinga amateka barungikiwe ubutumwa bugufi SMS bubararikira inama y'uyu munsi w'ejo haheze mu gitondo, ngo ubutumwa bwategeka abashinga amateka ko botonda bambaye amakositime n'imvutano. Abashinga amateka benshi ngo bateye iteka iyo nama mu kuyisiba. Itegeko ryahavuye riva hejuru ribwira abitavye ko inama yahebwe. Imbwa itukura yaciye ishirako agafoto ka ya ntebe Ndayishimiye yicaramwo iri gusa, ariko ikikijwe n'amadarapo abiri, kandi biboneka ko ari ifoto yafatiwe mu biro vy'inama nshingamateka. Imbwa itukura rero ikavuga ko hari uwagira agarikwe, ariko ntiyavuze uwo mutegetsi uwo ari we. Ico gihangange cahatswe kubogozwa uyu munsi mu gatondo kikarokoka ku kanyuma yobarinde. Uko kwinyinyurana kwabaye hagati y'ibihangange ibihe ku buryo abashinga amateka bamwe bitavye ubutumire, abandi bakumvira uwababujije gutonda. Muri kino gihe rero ubwo hari kwibaza mu vy'ukuri imbwa itukura amakuru igenda iratangaza, amakuru itanga ku rubuga rwayo rwa Twitter, ni ibintu biba vyavugiwe muri Ntare Rushatsi, n'umuntu aba hafi ya Ndayishimiye niwe atangaza aya makuru, ariko Ndayishimiye nawe ntamutahura, ntabazi. Imbwa itukura rero haribazwa ngo igihangange cari kigiye kubogozwa naco gishobora kuba kizwi, naho imbwa itukura yaciye ibicisha mu butumwa bufobetse kugira ngo abantu badahita batahura uwo ari we n'uwo mutegetsi adaca yiheba, ariko imbwa itukura irazi ico gihangange.
biboneka ko ico gihangange harimwo akagwi k'abajenero n'akinararibonye muri CNDD-FDD gashobora kuba karahagaze kuri ico gihangange bakanka ko kibogozwa, bakabwira abashinga amateka bamwe ko botonda abandi bakumvira Ndayishimiye, abatitavye ahubwo ni ukumenya ngo ni bande, abitavye nabo ni bande. Ibintu birakomeye cane. Aya makuru tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja biragushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye. Umukama abandanye kubazigama, mugiraho muba mwubahwe.